amajambo menshi ari kwandikwa mu marezo sosiyo. Ntusimbwe n'umutima ureke no gufungura cyangwa n'ibiki. Amarezo sosiyo narakeneye kwandika kugira ngo abeho. Gucuruza amajambo ni nko gucuruza amahera ku bafose. Cyo kimwe abantu arabusanga bacuritse imitwe. Ubu nk'abantu hari abana bacuritse imitwe nta kindi bariko barumviriza. Ni ibintu by'ibinyoma. Umuntu akaba ahagaze Kinshasa akakubwira yuko ngo bahejeje ubundi akakubwira ngo ibintu byene banza mumvirize. Mugabo muze mukoresha la jujote. Byinshi ni ibinyoma. Wowe ntutu umugore cyangwa utu umugabo vuye ngo utiye ya mpene utunze za nkwavu ngo numvise ngo nagiye. Hariho abandi bari jaloux kubera ubumwe abarundi bafise. Hari abari jaloux bavuga bati twobasubiza inyuma nabo tukabasubiza inyuma mu bintu by'amoko twarabivuyemo. Ntabwo umwe n'uwundi ashaka kuvuga ati jewe kandimwo gira akazi kawe, kuko ntawe ushobora kugwana uvuga ngo gwanira ubwoko. Ça c'est zéro. Ça n'a pas de sens. Bose n'ama intérêt. Mugabo umuntu ariko aravuga ngo ibintu by'ubwoko ngo banabana urashaka kuza kugwana uragwanira ubwoko. Bimwe bivugwa ntaho bifatiye ibinyoma. Ufise akajumpu gafungure, ufise uduharagi fungura. Mugabo ukaza kuba suspend, ukaza kuba reaction yawe igendera kuri birya byo mu marezo sosiyo. Uzotuma umutwe. Abarundi twaciye muri byinshi birebire kandi bibi. Nta muntu afise icyo twigisha. Byose turabizi. Twaciye muri byinshi birebire kugeza no musaho tugeze.